muri bande muri hehe mushaka tuvugana iki? Jewe ndiwo mu Rugombo. Ruwo mu Rugombo. Mu Rugombo mu Rubuye. Umwana ariyo hanze aragwaye ararembye. Nashaka mu ntabaritse. Reba ukuntu yoba. Yitwa Reba ukuntu yotaha. Yitwa Atahukwanw Aisha. Yitwa Atahukwanw Aisha. Ari hanze he? Ari muri Saudiya. Muri Arabi Saudi. Yagiyeyo ryari? Yagiye mu kwa 12. Umwaka uheze nyene mu amezi 3 aheze. Ntiyari bwamara igihe kinini. Oya. None yaciye agwara. Yaciye agwara ararembye cyane. Ararembye cyane. None wamurungitse nawe. Wamurungitse naragiye no kuri office kumubwira akagwaye arembye. Aguma mbwira ngo ntarembye ngazogwara ngazosubira ku kazi kandi ako kazi ntashoboye kujayo n'ubu. Ahejeje kumbwira yuko ari karadahwa abagenzi biwe no bahejeje kumbwira yuko ari karadahwa yarembye bidakunda kava hari mwijoro yari yapfuye byaheze. None agwaye iki none ko wumva ari karadahwa mbwo arafise ikintu agwaye ariko? Ni inzara. Agwaye inzara. Ntanjye abarongo. Ntanjye abarongo ubugwayi burimwo n'inzara irimo ntanjye abarongo. Nashaka nyabuna mu ntabarize murebe ukuntu yopfuye muri Saudi agashika no mu Burundi. None usivye ubugwayi burimwo n'inzara irimwo, none aho ku biro wagiye hitwa gute? Aho wagiye kwitura ku bamurungitse ni bande, hitwa gute? Ukigo? Icyo kigo mwagiye ku cyamurungitse cyitwa gute, kiri hehe? Kiri mu kubuterere kitwa Elfurayeri. Egome. Elfurayeri. Nico cyamurungitse. Hanyuma mwaragiyeyo murabitura ati umwana wacu aragwaye, hanyuma bashababwira ngo iki? Nta n'amajambo menshi avuga ahubwo yaba hari habonetse akanya twari kuguha audio yiwe y'amagambo avuga. Muraza kuyimpa nta kibazo. Ayiguha nyabona muzoba mukoze. None mwe mwaragiye muragerayo hanyuma musanga ntacyo yabafashije? Nta na gitoya. Mwari mwagiye muvuye hehe none? Wari wavuye iyo mu Cibitoke nyene ugiye hajya mu Buterere aricyo gikujanye? Ego maze kujayo kabiri. Nta n'ikigongo yakumviye ko wavuye ruguru? Nta na gitoya, nta n'ikigongo na gitoya. Hariho na mwene wabo tubana hafi. Mbere mu kugira aje hanze mbere nuranabyirukankamo cyane ariko ubu nta nakimwe afashije. Mwene wabo nuwo nyene yamurunga akora kuri office nta nakimwe yaramfasha. Nabuze uko nobifata, nabuze uko nobigenza. Uwo mwana wanyu none yari yubatse sha yakiri muto? Nago yari yubatse yari inkumi. Yakiri muto. Yari akiri muto. None arafise telefone muri Saudiya? Arayifise aheruka kuyironka. None ko mutambuye ngo nyandikire?
ndamubarira. kumbura mumubwira akanyandikiye ariko ushobora gusanga yananyandikiye kubera ko usanga nandikirwa n'abantu benshi ntabibonye burya usanga yananyandikiye Ningara kwandikiye numvise abivuga ndamubwira ariko nimwampa nimero ziwe ngaha hepfo ndazi nshambona ko yanyandikiye none nta handi hantu none mwe muzi iyo ujya muntu yamurungitse muri Arabiya atabitayeho nta handi hantu muzi mugenda gutabaza oya nkajewe ntaho nomenya ndi umukecuru ntaho no emwe ndi umukecuru kweri ntaho nomenya naho nuko ari uwo mukobwa wange yari yanagutabaje ntaho nomenya nukurikire kubinkoreye ndi umukecuru oya je ntavyo nashobora kubera ko je sindi mu Burundi kiretse nk'uwo muntu muri kumwe ngaho yoshobora kujana iyo vyanse byose muragenda mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hanyuma iki kibazo mukagishikanayo iyo umuntu wanyamerewe nabi kandi barakira abantu ndumukene ega nta matike noronka yukaranje nimbara yukaranje bujo na matike nyene urumva mugabo yabatara matike nta mafaranga basaba canke mugatelefona reka nshina bane nimero yindi ya ambassade y'abarundi iri hariya ari hanyuma nabo mubandikire mubabwire ikibazo afise Yuziduhereza nyene biduhereza ndaza kuzibaha hanyuma twebwe rero urumva aya uri kuravuga tuko turaganira ibiko turaganira ndaza ko byumvisha abantu bashobora kumufasha ibi uri kuravuga baze kumva ikiganiro twagiranye nawe hanyuma kumbure baraza kumufasha kandi ndizeye ko bamufasha mana nasaba n'ukuri bamufashe bamurungike mu Burundi none kubera iki mutavuga ko bamuvuza agakira hanyuma bakamujana ahantu ashobora kujya agakora oya nta buzima afise n'ukuri ntabwo yosubira ku kazi ega nimba shonje bamujanye ahantu inzarira ubwoba bashaka kumujana ahandi hantu akaronka ivyarya bagaca bamuvura agacakira agaca binaga agacakora oya yotaha ego yotaha ego jewe umukecuru ndamusabira gutaha yotaha yishakiye gukora naho oya nawe umubaze ntabyo gushaka kubona yoshobora ubu ngubu ntabwo yokora ndaza kumuganiriza twumve ni muce mu marimero yiwe none muvyeyi hari ikindi kintu wumva wokongerako canke hari ahantu bakwerekeza ubutumwa bw'igisabo cawe mana jewe ikintu nokongerako nipfuza nuko umwana wanje gusa yotaha mugo nta mafaranga bagusavye amahera amahera jewe aho naja kuri ofisi yari yambwiye ngo ninzane miliyoni 5 ngo kugira taha none ko mutari mwabimbariye canke muriko murabesha nenavyibagiwe ndi umukecuru ubwo muvuze ukuri none ko ari je ndinze kubivuga ego n'ukuri nenavyibagiwe reka ndi umukecuru igituma ndabivuze niko nzi ko abantu benshi bama baza bakabanza kubitubwira ko babibabwiye niyo mpamvu nanje nshiye niyumvira kubibabaza
kumbure ko mwe boba batabibabwiye canke barabacishirijemo, none urumva ko namwe bababwiye. yarabimbariye kweri. Miliyoni Miliyoni 5 5 zibone gusa ndamubonera ngaha. zitabonetse naho ngo acapfa urumva. Atapfa agwiyo nyene. Ega abantu baraho n'abagome, urumva nk'iki jambo bakubwiye. N'umwicanya ahubwo. Oya ntaco uko biri kose, nimba ivyo yarabikuye mu kanwa, Imana niyo ishiraho abantu. Hanyuma none nta gafotokopi ka pasiporo yiwe mufise? Oya. Kuko iyo pasiporo jewe naratanze amahera yo kuyirondera. Imaze kuboneka uwo mwene wawe niwe yagiye kuyidepoza, ge nta nuko nigeze ndayikora no mu ntoki. Umwana rero acaragenda. Nyene baba bahehe? Turabana hano hafi nyene mu Rugombo. Rero ahantu ikintu usabwa ni kuzogenda hajya kuri RFID bakagufotorera pasiporo yiwe, mugabo banza urindire. Ndaza kubanza ndamuvugisha numva ko atayifise, ninasanga ayifise arayimpa, hanyuma dusanze atayifise uzoca ugenda uzigorusubire hajya nyene kuri kiya kigo, uzugende hanyuma ubabwire baguhereze pasiporo y'umwana wawe, bayifotore bayiguhe. Kandi batayiguhaye uzoca uryamaho ugumeho, ntimuze murabakinisha kuko bajya abantu si beza. Pasiporo yasigaye hajya nyene fotokopi. Bazoguha fotokopi. Uzogenda baguhe fotokopi, hanyuma batayiguhaye uca uryamaho uvuga ati sindahava, ni mu umwana wanje, apana ko muze murabakinisha. Bamuguha umwana wawe, kubera iki bataguha umwana? Muragenda mukabakinisha kandi baba batwaye abana banyu. Ahubwo n'induru izohaba n'igipolisi kiwe. None ko ega mwe muragenda mugakina nk'iyo minsi 2 umaze kugenda yose, ugera haje utaha, none wumva unezwa umwana wawe? Ndamunezwa, ahubwo umunsi nasubiyeyo, ahubwo n'uwo mugabo mwene wabo nzomubwira se tugende. Ivyo mubwirizwa kubikora uko, bakabaha abana banyu mu gihe badashoboye kubafasha ivyo bemeye, niba basubize bakiri bazima batarapfa. Nta mazi imisi mubona batahana bapfuye. Ahubwo numva n'ubu nogendaye. Oya banza utekane, uzugende kumbure tubanze turabe, muzogaruka hanyuma ngaha twumve ko hari cyavuyemwo, aho muzoheza muce mufata iyo ngingo rero yo kugendayo. Reka ndabasezerere. Mugabo ngiyeyo. Ngiyeyo bakayinyima mana, uwo munsi bazonshira mu gasho n'ukuri. None uratinya gufungwa ku mwana wawe? Hari uwo uzoba wivye? Ego upfunzwe ntushupfa. Ntago ntinya gufungwa, ndazi uwo yamurungitse uwo munsi nta bintu azosubira kumpenda, nta kintu azosubira kumpenda na gitoya. Bajya abantu si beza, bari muri business, urumva barose amafaranga yabo, ibindi ntibibaraba. Niyo mpamvu mwe mubwirizwa kurwanira abana banyu, kuko leta ibabaha kugira ngo baje gukora baca amafaranga, hanyuma bagaca bahenda leta, bamaze kugira hariya ntibongera kubakurikirana. Leta igumiza ngo abana bariko barunguka amafaranga, kumbe bajya bariko barabacuruzamo amafaranga yabo barayatoye, bariko barahangayika, ntibongere kubakurikirana. Bakurikirana aya mafaranga barose n'aba bayaronka bakora bikagenda neza, mugabo ntibongera kubakurikirana. Nizi ngorane mubona rero ziriko zirashika. Ni kuza murabarega, mugenda mu bushikiranganje mubarega, mukavuga uko vyagenze, mukerekana izo ngorane. Urumva mutagiyeyo ngo mutinya ngo amatike, muzohomba abana banyu.
reka ndabasezere rero tuzongera kuvugana muce mu mpazo nimero ziwe. Murakoze namwe. Yego. Nimba atacu mwongera ko ndakase telefone. Yego nukate telefone. Murakoze. Abana b'u Burundi hano hantu ndashaka kongera nsubiremo ikintu kimwe. Iyi sheni Daniel Mugisha, iyi sheni ya politike tuyisha kure ngaha. Nimba tuko dutabariza umwana w'u Burundi nta politike irimwo. Uzokenera politike azasanga ahandi hantu mba ndiyo kuri politike, mugabo hano ntidushimo politike, nta na fanatisme tuzoshiramo. Ni kugwanira abana b'u Burundi. Ibi bigo bibarungika muri Arabia ntibibakurikirane, bigira amakosa kandi birahemukira igihugu, bihemukira leta iba yabizeye. Ibaze nk'uyu muvyeyi yaragiye ku kazi, kumu yamurungitse ntaco yamufashije, amusaba 5 miliyoni. Ni umukecuru yanavyibagiye ko yamusavye miliyoni 5. Yagiye mu kwezi kwa 12, habone bagiye kumaza ko yarahembwe amezi angahe aheze. Ariko vyose nizere yuko biza kumenyekana. Ndabashimiye abantu mwese mufise icyo mufasha, zamurafasha aba bana batabagwe ko ntwara cyari mutoya. Zamurafasha abana batabagwe handi ho bazopfa bahere bazira ubusa. Ibintu birambabaza cane ariko Imana izira turengera. Murakoze.